Vapere igura umuriro n'amajana 5 nariyungunganyije ndakagura urumva ndonse ibindi noca nsaba n'amaparede mezire kugire babanyeshuri nzokwigisha bazoba bavuye ku marigara nsaba amaparede menshi kugire umwe wese azogira apareye yiwe. Amatara byose turabikora kenshi nk'amatara ya economique turazikora cyane. Nakubwiye ko nta kintu kimwe tudakora muri ya tele yacu. Nta kintu kimwe mudakurumva n'abantu murabakora? Oya, abantu two bakora kuko nico Imana ni Imana razi ne atari. Ndiko ndaraba hariya naho nyene wawe ndabona hariho ibintu bijanye n'amanteni, cameraman yo kwegera ibintu by'amanteni nabyo usanzwe nabyo ubikora? Izo antene byose ndabimanika kandi nkongera nkaba distributeur agreye. Aho usanzwe uri umukozi wa Star Time wewe? Kenshi na kenshi barakunda kuzindungikira ndi mu distributeur agreye nyene. Nije nambya nkaza kuzimanika. Ururira ukazimanika uzimanika gute kumbona nkaha nta nimwe imanitse? Oya, nkaha nta kuntu bayimanika ndayimanika umuntu yaje kwinjira. None atari banga telefone uyikorera ngahe? Telefone ndashobora kwikorera 5,000 chance ayarenga kenshi na kenshi zirtu nk'ikintu kizimbutse ni emetere gusa. Emetere nk'abatayizi nayo ni yihe kugira ubereke nk'urwaruka rukunda kuza gukoresha amatelefone umenye ati emetere ni emetere na kaniko gakora mu kwemeta kugira twumvikane n'abantu. Mutumvikana n'abantu naho ukoresha iki? Turumvikana n'abantu ukoresha ukaranduramwo ugatera mu gashasha. None akubona ko kagugwa ngahe? Kagugwa 1,000 kagatera 1,000. Urumva kose ukorewe n'amafaranga 2,000? Ni 2,000 gusa. Urumva wakoze nta baguhemba 2,000? Nk'umuntu aguhaye amahera 500 naho ntago ukwemera ko kamuterera? Oya, ntiyo ukunda. Ego muri rwa rukurikirane rw'ibiganiro byacu bica kuri Mabayi Media TV nkuko bisanzwe turabandanya tuza kuraba baba jene bashoboye kwiyungunganya mu kwiteza imbere. Akaba hariho undi mujene kuri kamera muri kumwe na Elize Sara, microphone muri kumwe na Samuel Babis. Turiko tubandanya twegereza ku mujene wacu asanzwe akora ibijanye no gukora amatelefone. Nawe nyene reka dushike tuze kumubaza akazina mwitwa nde? Kazina yitwa wana Desire. Usanzwe ukora unduke? Kenshi mu kazi ka none jewe nkora amatelefone, nkakora amateleviziyo, nkakora n'amaradiyo, reka byose n'icyuma byose ndabikora. Amatelefone usanzwe uyakora n'amaradiyo n'amateleviziyo? Yego, byose ndabikora. Nkonya habidandaza amapièce. None ko mbona hariho telefone ngaha wasambuye bigenda gute kugira usubire kwiteranya? Oje telefone kubera navyiza ku ishuri ndafise urupapuro impamya bushobozi barangisha kuzisambura nkongera nkazikora nkazunga zikongera zigakora. Ni wowe uyisambura ukongera ukayiteranya canke usanzwe ari abandi babiguteranyiriza? Byose ndabisambura nkongera nkabiteranyiriza. None ko mbona sambura turabe kugira bigende neza wereke rundi rwaruka ko usanzwe usambura amatelefone. Turatanguye turaraba indani ukuntu bimeze. None icyo ukuye ko bakita gute? Bayita housing. Housing? Yego. None ico naco kijejwe iki gikora iki? Housing twovuga mu rurimi rw'Ifaransa kare couverture ya telefone. None usanzwe ukora ibyo bintu by'amatelefone uvuga ngo ni housing, bica biguhemba gute nake kamaro bigufitiye? Akamaro je bimfitiye biratunze umuryango. Iyo nkoze telefone igakora kenshi telefone ndazikora cyane. Ndakunda kuzikora cyane zigakora, ubundi ayikoreye arampemba kana ico no kuyungunganya. Mu gihe ukoze telefone bigenda gute kugira usange nk'umukiriya ashime ko wayikoze neza? Umuha igihe kingana gute kugira yuko telefone wayikoze? Igihe ndamuha ndashaka kumuha iminsi 3 chance 7 ndazi haba yashimye, abonye indwi iheze arashima, abonye idaheze naho arayigaruka nkongera nkayisambura nkayikora. Ko tubona ari ikindi kintu ngaha ico naco bakita gute ko mbona ari ibintu byinshi wotubwira amazina yavyo? Bakita machine vapeur, gikoresha mu bintu byo gusudurura.
bakita gute nk'abantu batakimenyere usanga nk'abanyeshuri baje kwiga bakita gute iyo mashini ikora iki nake kamaro kayo? Iyo kamaro kayo nako gusudura ikongera gasudira utuntu duto gashobora gusudiza ferasi. Iki naco ufise mu maboko naco bakita gute? Ibayita paredo mesure. Tuyikoresha mu gupima ivyuma byapfuye. Ibitapfuye ntago mu bipima. Turabipima kugira turabe ko byoba bikora. Kenshi na kenshi turashobora gukirandura nko mu iradi ugasanga kirakora. Tukoresha kugisubizamo hamukonje ukarondeza handi ni ikinyere bakoresha mu kugira. Ko mbona hariho n'amatara yahiye yose, amatara nayo muyakoresha iki? Amatara byose turabikora kenshi nk'amatara ya economic turazikora cyane. Nakubwiye ko nta kintu kimwe tudakora muri ya tele yacu. Nta kintu kimwe mudakora urumva n'abantu murabakora? Oya abantu two bakora kuko nico Imana ni Imana urazi ne atari. Ndiko ndaraba hariya naho nyene wawe ndabona hariho ibintu bijanye n'amanteni, cameraman yo kwegera ibintu by'amanteni nabyo usanzwe nabyo ubikora? Izo antene byose ndabimanika kandi nkongera nkaba mu distributeur agreye. Aho usanzwe uri umukozi wa Star Time wewe? Kenshi na kenshi barakunda kuzindungikira ndi mu distributeur agreye nyene. Nije nongera nkaza kuzimanika. Ururira ukazimanika gute ko mbona nkaha nta nimwe imanitse? Oya nkaha nta kuntu bayimanika ndayimanika umuntu yaje kwinjira. None atari banga telefone uyikorera ngahe? Telefone ndashobora kwikorera 5,000 chance ayarenga kenshi na kenshi sirtu nk'ikintu kizimbutse ni emetere gusa. Emetere nk'abatayizi nayo ni yihe kugira ubereke nk'urwaruka rukunda kuza gukoresha amatelefone umenye ati emetere ni? Emetere kaniko gakora mu kwemeta kugira twumvikane n'abantu. Mutumvikana n'abantu naho ukoresha iki? Turumvikana n'abantu ukoresha ukaranduramwo ugateramo gashasha. None akubona ko kagugwa ngahe? Kagugwa 1,000 kagatera 1,000. Urumva kose ukorewe n'amafaranga 2,000? Ni 2,000 gusa. Urumva wakoze nta baguhemba 2,000? Nk'umuntu aguhaye amahera 500 naho ntago ukwemera ko kamuterera? Oya ntivyo ukunda amahera 500 ni makeya. Mu gifundi urazi nawe na 500 tujya tuyakorera. None usanzwe ukora wenyene nta banyeshuri wigishije bigenda gutse kugira ushobore guteza imbere urundi rwaruka nkawe uri wenyene canke harabutegekanya kuzobigisha uwo mwuga wawe? Mbonko ikintu cy'abanyeshuri nari mfise abanyeshuri mu mwaka uheze nari ndabafise 2 narabasohoye baje gukorera handi. None urundi rwaruka nake kamaro kwibi bintu gusanzwe ukora ubafitiye? Icyo ndabafitiye nuko boza bakiga kuko umwuga wize ntuyigera ubura ico wofungura nico wotungisha umuryango. Wavuze ko usanzwe ukora amatelefone, usanzwe umanika ibintu by'amanteni, amaradiyo, ndabona n'ama ekra yamenetse byose urabikora. Ni giki wohanura urwaruka rureza amaboko ngo rurindiye leta ngo ariyo ngizobaha akazi? Nohano urwaruka ko ngo woza rukwiga umwuga kuko umwuga wize aho uja hose urahaba. Ntahanura nk'urwaruka ruriko ruriga ko gwo kwiga ibintu by'imyuga. Ego uravuye ko hano urwaruka kugira gwige imyuga. Mbega ko usanga hariho urwaruka rwishi usanga kenshi gwibereye mu ibarabara gogo. Uruhanura iki rukava mu iryo barabara kugira gwiteze imbere? Nuranura ko gwoza tukagwigisha kuko twebwe turashobora gutora umuntu mu ibarabara tukaza tukamwigisha igihe adukundiye turamwigisha tukamwigisha umwaka wose chance imyaka 2 nawe akaza ari inyungunganya byatwabona ashoboye turamugumana adashoboye naho nyene turamugumana tukongera tukamuhundi mwaka akiga akabinonosora. Ego mbe arusanzwe uzi aha ibiganira aho bica kuri Mabaye Media TV warusanzwe ubikurikirana? Ego nza ndavyumva je nacoga telefone kaka Android nza ndabikurikirana nkabiraba kandi biranshimishije ukuntu muje tukaganira. Ni giki wohanura urwaruka kugira rukurikirane ibi biganiro bica kuri Mabaye Media TV kugira rurabe
ibikorwa urwaruka rwo muri Mabayi rusanzwe rukora mu kwiteza imbere worohanura iki ubwo rwaruka rufite amatelefone manini n'abandi bantu bose bakurikirana ibi biganiro? Nobahanura ko telefone ya Android ifise ko boza baja kuri iyo site bakaza barabiraba babiravye bakaza barabikurikiza bakagira partage bakagira na sabone kugira babikurikirane neza. None ahi wawe ndabona hari ibintu byinshi hari ibintu mugabo hari amatsinga hariho ibintu mbona by'amapentire ivyo byo bikora iki ko ntaco wabitubwiye ko? Ibi byose hari ibyo nibagiwe jewe n'ibintu by'umuyagankuba ndabikora izo nsinga nizo nkoresha igihe umukiriya ziguze ndamujana tukajana nkabikora nkamugira installation. Ibintu by'amapentire kenshi na kenshi ari urwaruka rwiyungunganyije rurakunda kuza kungurira aya mapentire mubona. Ubwo rwaruka rwiyungunganyije mu bijanye n'iki ko hariho usanga kenshi mbona ngaha hariho abajene benshi bicaye ngaho hanze wawe imbere y'umuryango wawe bobo ubahanura iki? Ntago wabahamagaye ubigisha umwuga? Abo kenshi na kenshi twaba turi kumwe hari abo bari muri salon de coiffure kenshi nibo twamana kenshi abo twovuga ko ari nk'abagenzi bo kwirigara nyene mugabo barafise akazi biyunganyije ko nyene. Nawe usanze ukora mu by'imishatsi? Baje ntabwo nka mu by'imishatsi genda umufundi wabigena kubwiye. None uvuga ngo abo murigwana kwirigara kugira ngo muce muja kwirigara nanyu ntumva ko muguma kumarigara kandi aribyo ko dushaka tugwanye kurore kwi TV yacu Mabayi Media TV tuvuga ati urwaruka rw'Imabayi tuve kumarigara twihangira imirimo nanyu muca muja kwirigara bigenda gute? Bane tuba turi kumarigara tuba twaruhutse igihe tutaronsa abakiriya tubanza tukaganira muga twebwe ntabwo turi kumarigara kuko tugiye gushinga amarigara twaba dutandukanye n'abandi. None ariho kuraraba watubwiye nk'urwaruka ngo curuhanura rukava kumarigara rugaca ruza kwihangira imirimo nk'imirimo mbega ko muri leta hariho imigambi myinshi bariko baravuga amabanki afasha urwaruka hoho mufise iyihe migambi kugira nanyu muzoze gusaba imfashanyo kugira umugambi wanyu ushobore gutera imbere wo gukora amatelefone? Umugambi dufise twovuga ko twobarondera abo babijeje natwe tukaraba ko twobijamo kugira badufashe twiyungunganye turonke byinshi tuza turakora. Hoho muba mumaze kwegera ikigo payeje kugira kibamenyeshe ku migambi yanyu kugira mwiteze imbere? Ego je kenshi tuyazi barambarira ko bazombarira ndarindiriye. Urarindiriye ko payeje kugendera canke urindiye ko ufata umugambi wawe wo gukora amatelefone ujane muri payeje kugira bakurabire ko umugambi umeze neza? Ndarindiye ko mfata umugambi wo gukora amatelefone ndawujana muri payeje kugira babiraho ko imeze neza ariko bomfasha niyungunganye nanje. Mu bikoresho ukoresha uzosaba iki payeje niyamara uwo mugambi wa gutera imbere kugira bya bikoresho byawe bitere bije imbere kugira ukora amatelefone neza? Nosama amapare menshi ndabona je nariyungunganyije ngura iyi machine à vapeur igura umuriro n'amajana 5. Nariyungunganyije ndakagura urumva ndonse ibindi noca nsaba n'amapare de mesure kugira abanyeshuri nzokwigisha bazoba bavuye ku marigara nsaba amapare menshi kugira umwe wese azogira apare yiwe. None utegekanye iki muri kazoza kawe n'ubwo rwaruka uzokwigisha kugira rutere imbere ruve muri ivyo ubone iki urubwira imigambi kugira itere ije imbere? Kenshi na kenshi tworohana urwaruka rukaraba ko rwoza tukiyungunganya tukigishanya kuko kwiga ntibihera twese tumwiza twiga nubwo tuvuga ko tubizi tumwiza twiga uyu munsi urashobora kumenya ikintu taruzi urumva kwiga ntivyigira bihera umuntu agumiza yiga korisha ko korisha. Ni igiki wohanura urwaruka ruhejeje amashuri ruca ruguma kumarigara rukanka kwihangira imirimo rukavuga ngo rurindiye leta izobahe akazi woruhanura iki? Cyo no urwaruka rwize amashuri atari imyuga je no ruhanura ko goza
kwiga nabwo abantu uze ibintu by'imyuga kuko ubu leta nta ntuze nta kazi igifise ubu ni kwihangira imirimo gusa tukiga ibintu by'imyuga. Ego reka tugushimire ku kiganiro uduhaye muri uyu mwanya ariko baradukurikirana muri kuri Mabaye Media TV muyikurikirane kuri page muje kuri YouTube murayisangaho muce mugira sabone mutondeye ku gakengeri hama mugire kuri jeme na partage kugira abantu bose badukurikirana kuri urwo rubuga rwa Mabaye Media TV bashobore kwirabira ibiganiro biza birahaca. Ego urakoze kuri iki kiyago uduhaye. Yego nanyu murakoze cyane. Mwirambire. Sawa sawa.